Banyakubahwa mwese rero nyakubahwa mushikiranganji wa mbere mu nkundire ndabasabe mwese uko nababwiye dusubire dukenguruke umukama ariko kandi twongere mu nkundire ndabashikirize indamutso nziza hamwe no gukengurukira umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we yanteye iteka uyu munsi nshobore kumuserukira muri bino bikorwa ati nimugire amahoro ubumwe n'umutekano n'ibikorwa by'iterambere ati mukomere mwese. Murakoze uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya munani z'ukwezi kwa gatatu mu kirundi twita ntwarante Uburundi bwose burifadikanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ni umunsi w'akaryo ibihugu byose ngo barabire hamwe intambwe ivyo bihugu bigezeko mu gushira mu ngiro ivyo vyiyemeje vyo nyene mu ntumbero yo guteza imbere agateka k'umukenyezi. Ni n'akaryo kandi ku bakenyezi ko gutereza amaso inyuma ngo barabire hamwe uruhara rwabo mu iterambere ry'imiryango n'iry'ibihugu vyabibarutse. Uno mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi tuwuhimbaje twisunze icivugo kivuga kiti uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi idakumira. Ubuhinga ngurukanabumenyi bugitangura kuvugwa ntawo bideha abantu bibwira ko ari ubuhinga bwerekeye ibihugu bimaze gutera imbere cyane mu iterambere byoba bishobora gukoreshwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ntawe ari kwibaza yuko ubwo buhinga twobukoresheje. Ariko no mu gihugu cyacu murazi neza kandi murabona yuko hatabuze yuko tubona ko abantu benshi bamaze kwijukira uwo mugambi kuko haba mu nzego za leta y'u Burundi leta vyeyi leta nkozi murazi ko twashize imbere umugambi mukuru twita gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi kandi turavye ivyo twateguye gukora ico twise budget programme kandi tugaca tubikoresha dukoresheje ubuhinga bw'iyo bwa digitalisation muri ivyo bijanye n'ubwo buhinga ngurukanabumenyi. Ubu rero twibaza yuko ubwo buhinga turiko turabusanga hose no mu Burundi bwacu burimo. Ubwo buhinga rero buriko burakoreshwa mu bihugu byose byo ku isi kandi bugenda buratera imbere ku munsi bwongera butera ku murindi munini mu iterambere ry'ibihugu. Ntazogira uwigira rero ngo namaze kumenya ivyerekeye
ubuhinga ngurukanabumenyi ngo narahejeje, kuko ubwo buhinga buhinduka ku munota ku munota. Uno mwaka aho tuba tugeze, ku mwaka uzaba hamaze guca iyindi ntambwe bisigura ko tugenda turajana rero n'iryo terambere. Mu Burundi nabibabwiye, hariho igisata ndetse kijanye n'ubuhinga ngarukanaubumenyi twagize ngo kibe umushinge w'iterambere, kuko bukoreshwa ubwo buhinga ngarukanaubumenyi burifasha mu gukurikirana ibikorwa ku mwanya ku mwanya, rikongera umuvuduko mu guhanahana ubutumwa canke amakuru, bigafasha mu gutunganya ubutunzi bw'igihugu eka n'ibindi ngurukanabumenyi. Twagomba kandi tubasabire kubandanya rero dukoresha izo mbuga ngurukanabumenyi, dushira imbere akaranga kacu keza k'Uburundi, kugira ngo abatwumva hanze n'ahandi babone yuko abo gitoza canke batumva uko bashatse mu vy'ukuri atari ko biri, kandi ko natwe twivuga tukirata uko turi. Nico gituma kandi abakoresha ubwo bumenyi ngurukanabumenyi bokwama bigengesera mu kubukoresha mu vyubaka gusa nabibabwiye, kandi bijanye n'imico n'akaranga vyamye biranga Abarundi na cane cane Abarundikazi. Impanuro twoha umukenyezi wese ni nk'izi: imbere ya vyose nimumenye ko uno munsi ari umunsi rwanyu, ariko jewe novuga ko niyo ari umunsi mukuru w'abagabo n'abahungu, kuko ni basaza bashiki bacu, babandi ba mama bacu, abandi bapfasoni bacu. Murumva yuko iterambere ry'umukenyezi ari n'iterambere ry'igitsina gabo, kuko n'iterambere rya bose. Uno munsi rero nico gituma namwebwe mubona ko mutatavye nawe nimwirorera, mubona ko hari benshi baje kubafata mu mugongo, tukaba tubakengurukira cane gose. Twagomba kandi tubabwire ko zino mukenyezi wese akwiye kumenya ko angana n'umugabo imbere y'amategeko, mugatwubahiriza ya migenzo igenga Abarundi n'Abarundikazi. Ntibadutumye gukoporora uko Abahindi babayeho, canke Abashinwa babayeho, canke Ababiligi canke abandi. Bafise imico yabo nk'Abashinwa canke nk'Abahindi canke nk'Ababiligi canke nkande, nk'uko natwe Abarundi n'Abarundikazi dufise imico twarazwe na ba soko na sokuruza, imico myiza tuteza kwama turiko turubahiriza kandi tubungabunga, nk'uko nabo nyene abo muri ivyo bihugu vyabo ndibaza ko bageza gushira imbere uko bavyumva, uko babiravye na ba sekuru na ba sekuruza. Uno munsi rero kaba kandi karyo ko kwisuzuma, mwerekana intambwe mw'iterambere mu bisata vyose vy'igihugu, haba mu vyerekeye imibano, politike canke mu butunzi. Harageze ko umukenyezi atosubira kwicuza ngo ntaco amaze kuko atize amashuri, ariko amenye ko ashobora vyinshi agiye araja hamwe n'abandi mu manama y'imigambi y'iterambere. Ntituvuze ngo bareke kwiga amashuri, muvyumve neza, twavuze tuti bige baminuza ahubwo, ariko kandi n'abatabishoboye bamenye ko bafise n'akamaro kanini, kuko bashobora kuja mu mashirahamwe hamwe n'abandi, bakongera bakingunganya, bakongera bagakora ibikorwa vy'iterambere co kimwe n'abasaza babo b'abahungu. Ahacu natwe dusavye yuko indongozi zikorera mu gisata co gutegura imigambi y'iterambere, gutegura imigambi zifasha kurandurana n'imizi intambamyi zituma abakenyezi
bamwe bamwe badakoresha ubuhinga ngarukana bumenyi. Murazi ko abakenyezi bafise udukorwa twinshi dufatira kuri byinshi, ugasanga hari na byinshi bakenera bizwi na cane cane nabo nyene, haba kongera udukwi, kongera amazi, ukinjika mbere n'ibindi. Turasabye rero indongozi zitandukanye kwamana ntaryo zitaho gufatira no ku bibazo abakenyezi bafise mu gihe bariko bategura imigambi y'iterambere muri rusangi, tutibagiye ibijanye n'ubuhinga ngarukana bumenyi. Aho nagomba nabakebure abakenyezi mu ndaha n'abandi bose batwumva yuko muri ya manama aho yakorerwa kuva mu misozi hariya mu Gacimbiri kuduga ashika ku musozi ukaja mu zone, ukaja muri komine, ukaja mu ntara, ko muri izo nzego zose mwoja murajamwo kugira ngo muterere mu migambi y'iterambere, kuko imigambi ikorerwa abarundi na mwebwe murimo cane rwose cyo kumwe n'abahungu. Murumva rero ni kugira ngo mwibuka ko muteza kuja muraja muri ivyo bisata vyose, kandi tubasaba n'indongozi yuko boja baravyubahiriza. Imbere yo gusozera, turashimiye kandi bimwe bivuye ku mutima mwebwe mwese mwitavye bino birori. Kuba muri kumwe natwe muri runo rubanza ni ikimenyetso gikomeye kitwemeza ko mudushigiye mu byo dukora byose mu ntumbero yo guteza imbere abakenyezi no kubahiriza agateka kabo. Dushimiye kandi abo bose baba bashigikira leta y'u Burundi mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu muri rusange, na cane cane mu iterambere ry'umukenyezi n'iry'ubuhinga ngarukana bumenyi. Twongera dushimira n'abo bose bitanze kugira ngo bino birori bigende neza. Aha twokengurukira cane rwose bishimitse nyakubahwa buramatari w'intara ya Cibitoke n'abasanteri bose barongoye amakomine ni provinsi ya Cibitoke, kuko tubona neza ko bakoze igikorwa c'utumako abanyagihugu abenegihugu baze ko uno munsi mukuru mwiza ategura ibikenewe byose. Tukaba tubakengurukiye cane rwose, tubasaba ko mwokwama mubikora gutya no ku yindi minsi. Ntitwokwibagira kandi gushimira abakozi bo mu bushikiranganji bwo gushigikirana imibano, agateka kazina muntu, imibano n'iterambere ridakumira, hamwe n'abo bose badufasha muri ibi bisata bitandukanye babicishije muri ya mashirahamwe mpuzamakungu mu bihugu dukorana mu gufatikanya imigambi y'iterambere ya misi yose. Mu gikorwa cakozwe cyose bashizemo ukuboko kugira ngo ibikorwa by'uno munsi bigende neza. Aha rero twagomba ko abakenyezi bose bo mu Burundi, abarundikazi bari mu mihingo yose y'isi eka n'abanyamahanga, ko tubifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi ndetse n'abagabo bose n'abashingantahe bose, kuko ni umunsi mukuru w'igihugu, kuko nta terambere ribaho ry'abakenyezi gusa nk'uko ata terambere ry'abagabo ribaho n'ibigomba birafatikanye. Nuko rero nagomba nsubire ndabakengurukire, nsubire gukebura indongozi cane cane na twese turi kumwe ngaha ko igikorwa tujejwe kuguma tubungabunga amahoro n'umutekano twogishikana kugira ngo tubandanye turiko turakora ibikorwa by'iterambere. Muri ivyo bikorwa by'iterambere nk'uko tubihimirizwa na nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, tubikora ari uko tubanje twese ko tungana, ko n'imiburi ibura atawobura akavi,
aba ariko ararima cyangwa ariko akoreramo umugambi uwucanga uwundi. Rega umwe wese urugo rwose rufise ico rwimbuye, turaheza turonka byinshi dufungura mu mihana no ku misozi yose y'igihugu cacu c'Uburundi, tukaronka n'umusesekara uja mu masoko kugira ngo abari mu gisagara bataronka aho barima, nabo nyene baheze baronke iyo basumira, bashobore kuronka ibisumwa vyonga bikagwa mu mafaranga akwiye, batazimvye uwabishoboye kandi nabo nyene batazimvye. Ni ukugwiza rero mwimbu, tukabona yuko ari ingendo ya mbere kugira ngo dushobore kubona ko ata muntu wa n'umwe mu gihugu cacu c'Uburundi wokwigwa udakoze ku munwa, nk'uko hatowe umufuko n'umwe wokwigwa canke utagira ifaranga nayo mu mufuko, kugira ngo ushobore kwikenura mu gusuma akaro k'icayi, akaro k'isukari canke k'umunyu. Ivyo vyose tudashobora kwikora ngaha iwacu, dushobore kuyonga yuko twaronse udufaranga, utwo dufaranga natwo tukava mu vyo twashoye, tutava mu vyo gusegereza, kuko murazi ko gusegereza ari ingeso mbi yo kurwanya bivuye hasi gushika hejuru. Nagomba rero sindabarambire, tugenda bakenguruke cane rwose, ariko munize ku munota umwe naho bagiye bahindura mu rurimi rw'igifaransa, mwereka kunezerwa waserukiye abandi, yumvise ko nawe tumukengurukira kuko badufata mu mugongo cane rwose mu bikorwa bene. Je voudrais donc terminer mon message en présentant un message de félicitations à Madame qui a représenté le coordonnateur du système des Nations Unies au Burundi pour ses appuis multiformes, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, dont le Burundi est toujours bénéficiaire. Soyez toujours à nos côtés dans nos projets et nous serons toujours là pour vous épauler dans vos activités, mais dans le partenariat qui vise le développement de tout Burundi sans exclusive. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois bonne fête. Murakoze cyane rwose, tugira amahoro musangwaho umwe, amahoro n'umutekano w'igihugu cyacu c'Uburundi. Murakoze.